Ni bande bari ngaha twiga inyigisho yo kwegera intebe y'Imana. Kwegera intebe y'Imana. Ekita ya mbere. Duze cyane turaba. Biragoye kuko nashaka kubandanya kuri iyo nyigisho nyene. Kwegera intebe y'Imana. Hari amajambo tuza gusubiramwo makeya kuko nitwayishoye kuyiheza n'isi iri kuza guhera. Nitahera tuzosubira tubandanye. Imana ishimwe. Ariko nashaka kubandanya twumva igituma dukwiye kwegera intebe y'Imana. Hari intebe y'Imana. Irafata intebe ngaha. Isi intebe y'Imana. Iyi ni plastike muri MK. Ndayishyizeho ngaha tufata ko ari intebe y'Imana. Imana ishimwe. Pio dufashe twibuke muri Luka hamwe twasoma umugambere Luka 10:42. Luc 10 verset 42. Ni inkuru abatari baje benshi murayizi, ni inkuru ya Maria na Marita, sivyo? Maria na Marita Yesu yagiye muri famiye yabo, hamicabaye Maria yagize iki? Maria yagiye kwicara hehe? Ku birenge cyangwa imbere y'ibirenge vya Yesu. Marita nawe yari mu biki? Yako arashugurika muri bitumingi, acha kusereva abashitsi, agere gihe arashavura, arabwira Yesu done kutamubwira amfashe. Ariko inyishu Yesu yamuhaye niyo nahagaze ko gose aho mperuka tuheruka kwiga. Cyo tubashaka some umurongo wa 42. Luc chapitre 10 verset 42. Okay, hera kuri 41 kusoma 42, 41 à 42. Yarutse. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, 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 uriganyira wigora muri byinshi. Urigora muri byinshi. Ariko igikwiye rwose ni kimwe. Igikwiye rwose ni kimwe. Erega Maria ahisemwo umugabane mwiza atazokwaka. Haleluya! Ngo une chose est nécessaire. Kimwe kirakenewe cyane gusumba ibindi. Nuvuga yuko ivyo bindi birakenewe navyo ni vyiza. Nayo nayivuze sishaka kubisubiramo ko umwanya ari muto. Naravuze yuko gukora ni vyiza, kuja ku kazi ni vyiza, kuja kwishure ni vyiza, kurondera mukate w'umwana ni vyiza, kugira sport ni vyiza. Imana ishimwe. Ariko ngo ariyo kimwe kiruta vyose. Amena. Nivyo Maria ngo yahisemwo, ngo yatoye ngo umugabane, la bonne part. Vuga umugabane. Yavuze ngo la bonne part, nuvuga yuko hari part zindi, hari indi migabane, ariko umugabane yatoye uruta iyindi migabane, uruta ibindi vyose. Ngo kubera iki? Ngo nta numwe ngo azoshobora kumwaka icyo kwararonka imbere y'ibirenge bya Yesu. Nuvuga yuko Satani ntashobora kumwaka, abadayimoni ntibashobora kumwaka, abapfumu ntibashobora kumwaka. Niyo guma ku birenge bya Yesu icyo uzoronka nta numwe azokikwaka. Haleluya. Uri murongo ukomeye cyane mu Baheburayo 4 niyo twasomye murongo wa 15 kugeza 16. Aya majambo arakomeye abatari baje muyandike. Hébreux 4 verset 15 à 16. Abaheburayo 4 murongo wa 15 kugeza soma. Kuko umuherezi mukuru dufise rwe Yesu atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Nuvuga yuko arashobora kumva imibabaro yacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe. Yesu yageragejwe mu bigaragazo byose waciyemo, yamara we nta cyaha yakoze. Ariko nta cyaha yakoze. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Twegera intebe y'ubuntu dushize iki? Mu Gifaransa bavuga ngo iki? Avec assurance. Udakekeranya. Twegere. Vuga uti egera. Numva no kwigisha inyigisho shasha yitwa egera. Haleluya. Nuwatahura kwegera icyo ari cyo ubuzima bwawe buzohinduka. Nimba ndi icyo no munsi ni kwera kwegera. Nabwira nutahura yuko nubwo wegera, haleluya, nutarashika igitangaza kizohindura kushika. Igitangaza gisaba yuko uba muri processus yo kwegera. Haleluya. Paulo avuga ngo sindashika, ariko icyo nkora ndaraba inyuma, nkibagira ibiri inyuma, nkaraba imbere, nkaguba mbandanya. Vuga utegera. Ya Satani ashaka kumenya ko mukwiye kwegera. Asubwoba.
ivyo bintu baravuga nibiki begere nibasubira inyuma ahubwo ariko twegere tuve ngaha twegereye iminsi yose twegere kuwa mbere twegere kuwa kabiri twegere kuwa gatatu twegere kushika kwa Mungu twegere umwaka wose. Haleluya. Ndashaka twumve abantu bari ngaha bahora badasenga rimwe na rimwe muve ngaha mwihanye kudasenga. Ndashaka kubaho uri umukristo udasenga ntibibaho. Kujya utashaka kubaho udahema, ntushobora kubaho mu buzima spirituel udasenga. Hari abakristo bamwe barabambara ngo je senga dimanche gusa mubabarire ngo ni ntege nke si ntege nke ahubwo warapfuye. Ukwiye kuzuka nubwo utomara umwanya mwinshi ariko uvugane n'Imana imbere yo kuva muhira. Ukwiye kugira ubuzima. Ntushobora kuvuga ngo Imana arampevye ahubwo siye ntiyaguhevye ni wayihevye. Imana ishobora guheba. Imana iri ku ntebe yayo. Haleluya. Hariho kimwe ntushobora kuguma hagati. Ubye urayegera cyangwa urasubira inyuma. Amena. Haleluya. Hariho tapi ya satani gusubiza inyuma. Wewe ugenda kugera contre kuha ukagenda utumbera iriya ntebe y'ubuntu. Ngo twegere intebe y'ubuntu kugira turonke iki? Pio. Wasonye ngo turonke iki? Kugira ngo turonke ikigongwe. Icyambere turonka ni iki? Ikigongwe. Niba ndashaka ikigongwe. Ana kubwira abapagani, kubwira abakizwa. Inyigisho zivuga ngo abakizwa ngo ntibakeneye ikigongwe. Turagikeneye iminsi yose. Turakeneye miséricorde kuko nta na kimwe tumerita twenyene. Je nakijijwe nta cyanga ikora. Ivyo uronka vyose si kwera ubugorotsi bwawe, ni kwera imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zituma udahanwa bijanye n'ivyo ukora. Tushaka ko nawe uri umukozi w'Imana ugororotse ariko ibyo mwibanga ni Imana yonyene ibibona. Wewe wese arakeneye imbabazi. Haleluya. Icyambere turonka ni iki? Ni imbabazi. Hanyuma tubone n'ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Amena. Tubone iki? Ubuntu nawe ko ari iki? Ubuntu ni iki bwa cyane? Ubuntu ni iki? Ndashaka tahura ikintu kimwe. Ubuntu uno munsi abantu benshi baratahura rangaje mu Nouveau Testament isezerano rishasha. Sivyo? Icyo abantu kenshi ni umva umuntu avuga ngo ujya mukozi w'Imana afisa amavuta. Sivyo? Ni umva ngo afisa amavuta uzomutahure ko ariko avuga afisa ubuntu. Amakete ya Paulo namwe avuga ngo mugira amavuta menshi. Amavuta yose tuyasoma hehe muri Ancien Testament. Kuko bawasa amavuta yo kwizera bafati ihembe bagashira amavuta bagasuka. Hari amavuta niyo onction. Bavuga ngo les oins abagize gute abasizwe. Muri Nouveau Testament bavuga ngo baki abatoranijwe. Les élus. Amakete menshi Paulo yandika avuga ati ubuntu bube bwinshi bukure muri mwebwe ati ubuntu bare namwe. Ubuntu rero ni gutahura ko ubuntu n'ubushobozi. Vuga ubushobozi. Haleluya. Ngo ubuntu bugufasha iki Gapio? Wavuze ngo ubuntu bwira gute? Bugufasha iki? Ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Ubuntu dufasha kugira gute? Gutabagwa. Haleluya. Kutabagwa mu gihe gikwiye. Ndakeneye gutabagwa. Gutabagwa so kuvuga ngo bagira bakwice. Gutabagwa no kuronka secours. Amgifansa bavuga ngo secours bavuze gute? Ngo turonke secours dans nos besoins. Bivuga ngo dutabagwe mu byo tukenye, mu byo tubuze. Nimba ufise ingwara ukeneye gukira, urakeneye ubuntu bw'Imana bugutabare kugira ushobore gukira. Kenshi tugiye imbere y'Imana dusaba iki? Mana fasha gukira. Ndashaka ino ngwara ikire. Nivyo gusenga gutyo si bibi, ariko jambo ry'Imana bivuga ngo mpwe w'Imana adusengera kenshi n'iminiho myinshi kuko tutazi nyine dusaba. Ariko ndashaka uno munsi kuva uno munsi watahura uyu murongo duje gusoma murongo 16 niwagenda imbere y'Imana nuzosaba gusa gutabagwa, uzosaba ubuntu bugushoboza gutabagwa. Nushobora gutabagwa utaronse ubuntu, nukuvuga ubushobozi butuma utabagwa.
ushobora kuba ukeneye gukira indwara, ushobora kuba ukeneye kuronka umwana, ushobora kuba icyaha cyakwizingiye ko byakunaniye ariko byaranze. icyo ukeneye iki? ukeneye iki? ubuntu bugushoboza gutabagwa. Haleluya. ino nyigisho turaza gutahura yuko ubuntu ntibuguma hahandi. ubuntu kuturi ngaha twese n'abazonyumviza kuri radio, kuri internet, ubuntu dufise buratandukanye. ubuntu Pio afise nubwo Angela umugore wiwe ntibungana, ariko Angela ashobora guprofita kuri Pio nkuko Pio ashobora guprofita kuri Angela. kubera iki? ari umwe. iyo mubakanye hagira umwe afite ubuntu bwinshi, haba equilibre. Haleluya. ubuntu bwawe, ubuntu bwinshi kuri wewe, ubuntu bwinshi uzakora mirongo bivuga ngo ubuntu bukure bube bwinshi. twese ngaha turafite igipimo, nyigisha igipimo cy'ubuntu. Haleluya. hari abari muri mwa, abantu badasenga bategera Imana, ubuzima bwabo ni ukwidodomba iminsi yose. iyo uri kuridoga umwanya wose wugurira umuryango Satani arinjira, kuko ikintu cyonyine kizibira Satani ni iki? ubuntu. ubuntu n'ubushobozi bw'Imana bubuza Satani gukora ibyo ashaka gukora mu buzima bwawe. Amen. Nicyo dukwiye gutahura yuko turakeneye ubuntu. bisaba yuko ndashaka nsubire gatoya iri jambo ngo twegere. kwegera wegera, uri kure uri hafi ni wegera, sivyo? tufate kuri ngaha hariya hari intebe y'Imana, murayibona aho kuri radio banyihanganire no kuri internet. hari intebe iri hariya kure, je mpagaze ngaha kure, kuvuga yuko urashobora kumusubira inyuma cyangwa ukegera. mugaje mu gibavuga ngo twegere. kera ujya murongo numva nibaza yuko ngo Imana idusavye ngo tugere imbere y'intebe twicare, ariko nasanze igikenewe cyane si ukwicara hariya. igikenewe cyane ni ugutumbera, ugenda umarsha utumbera iriya ntebe. Haleluya. ukwiye kugira intambwe utambuka. vuga uti gutambuka. umengo ni bikino, si bikino. gutambuka nuvuga yuko uri amashe, igihe cyose usenga uri kuratambuka. ikibazo utambuka utumbera hehe? urashaka gutambuka utumbera mu faux prophète hariya, urashaka gutambuka urondera umupfumu, urashaka gutambuka urondera amafaranga, ariko utambuke uraba hehe? hariya. direction, intebe y'ubuntu. igihe Daniel sinimwayibonye ko ntasubira guhagarara, amaguru munayabona. abayikwira dini yabona amaguru yanje ntahagarara. umutumba uraba hariya, nubwo ndabaraba umutumba uraba hariya. kwa niyo direction. igihe Daniel yakora senga, Daniel 6 verset 10, yuguruye hari amadirisha impande zose, ariko yuguruye amadirisha araba hehe? araba Yerusalemu. kubera ko Yerusalemu hari temple de Dieu, hari ingoro y'Imana, hari ahera, hari intebe y'ubuntu, hari isanduku y'isezerano. Daniel yatumbereje yuguruye amadirisha araba hehe? Yerusalemu. igihe Yesu yabwira abanyabimiyembe 10 bashaka gukira, yabwiye gute? yabwiye gute? nimwicare ndabashika ibiganza. yabwiye gute? ngo mugire iki ko ntacyo muzi bya kweli? yabwiye gute? abanyabimiyembe yabwiye gute? gira gute? Luke 17:14 ntwasoma. Luka 17 yabwiye ngo tambuka, apana hagarara, apana subira inyuma, tambuka mutumbere, apana hariya. ngo murondere hehe? mutumbere abaherezi canke abatamvyi. bisigura ke abaherezi baba bari hehe? bakorera hehe? mu nzu y'Imana. ariho ahera hari iki? isanduku. hari iki kindi? hariyo intebe y'ubuntu, le trône de grâce iri hehe? ahera.
abantu bibaje ngo agiye kwiyereka bagiye ashaka bagende kubahereza oya yashaka batumbere hehe ari intebe y'ubuntu yashaka begere yashaka bagira intambwe basubira hariya bagenda gutya ariko ijambo ry'Imana rivuga gute 14 barashitseyo bakiriko baragenda bari muri mouvement hey ariho mouvement ariho umukuru w'igihugu wo mu France agitangura yashyizwe ngo mouvement en marche mu buryo bw'imwemu hariho mouvement en marche uriko uragenda utumbera nimba uri muri action nimba uri muri mouvement hari ikintu gikoreka haleluya bariko baragenda batumbereye he batumbereye temple de Dieu bagiye harabaherezi cyangwa abatamvyi 14 bakiriko baragenda haleluya Rabwire Imana nizorindira kushika. Nizorindira kushika. Ishaka gusanga uri muri movement. Uri kuratambuka. Uri kuragenda utumbereye. Ari intebe y'ubuntu. Je tumurongo uvuga ngo egera. Vuga utegera. Mene majambo egera bisigura tambuka. Tambuka. Utambuke ugende kuko uri kuragenda hari ikintu gikoreka. Mugabo rero niyo kuragenda nibaza ngo biroroshe ari kuragenda hari ama escalier tezogira gute uraduza ukuguru sivyo hari igihe ugenda ugahura n'iki Yesu avuze ngo iki inzoka ugahura n'iki scorpion ariko ntutinye hari umuti muri farmasi ya Bibiliya uwo muti uri hehe Luka 10:19 Luke 10:19 Yesu yarazi yuko nimwatambuka hazoba inzoka hazoba scorpion nukuvuga iki hazoba ibintu bibabuza gusenga hazoba inkurumbi hazoba ama circumstances mabi hari amadayimoni hari ibintu byinshi imyuka impwemu bikubuza gukomeza urugendo ariko ibyo byose Yesu yavuze ngo ni inzoka na scorpion inzoka nacyo bije kuri iki nutinye inzoka kuko nimba wizera Yesu hari umuti w'inzoka hari umuti wa scorpion Yesu yavuze gute ndabahaye iki ndabahaye iki haleluya ubasha cyangwa ubushobozi bwo gukora iki bwo gusimba inzoka bwo gusimba scorpion bwo kumena umutwe w'inzoka awaririye ni kera haleluya abanyeseri bari mu bugaragwa hari abakomowe n'inzoka barakomowe n'inzoka Yesu Mose ababwira ati raba hariya hejuru nakoze inzoka yindi iruta zino inzoka ishaka kuzimira Bibiliya ivuga ngo abaravye hejuru nubwo bakomowe ntibapfuye ushobora kuba warakomowe ariko ntupfa nawe komogwa ushize amaso hariya abashize amaso ku nzoka bagize gute barapfuye kubera iki baravye inzoka ntusubire kuraba inzoka ntusubire kuraba iyo ngwara ntusubire kuraba iyo sida ntusubire kuraba iyo kanseri ntusubire kuraba iyo sterilite ntusubire kuraba icyo Satani akwereka shira amaso kuri we uguti kuri we haleluya aho uri hose amaso hariya intebe y'ubuntu intebe y'ubushobozi kuko ubwo bushobozi buzotuma uharigwa ukaronka imbabazi kandi izotuma utabagwa mu bibazo byawe byose vuga uti byose murabyo ibyo bintu igituma ugira assurance igituma wemeye udakekeranya nuko ijambo ry'Imana avuga ngo mu Baheburayo nyene 13:15 Hébreux 13:15 yuko biciye kuri Kristo biciye kuri Yesu tutanga iki ibimazi apara gutanga gusa tutanga iminsi yose ibimazi by'amashimwe un sacrifice de louange iminsi yose sans cesse mu gifaransa bavuga ngo sans cesse iminsi yose
Nashaka kubwira yuko igihe cyose kurasenga iminsi yose utidodomba, sinzi umwanya umara amasengesho, ariko niwasenga utidodomba, kimwe nakubwiye nuko uri muri marche, uri muri mouvement, uri kuratumbera intebe y'ubuntu. Bishobora kutavugwa nyene, ukumbura ushobora gukirira ngaha wewe ahamagaze, uwundi agakirira hajya, uwundi hajya, ariko igikuru ni ukuba uri mu rugendo. Igikuru ni ukuvyuka usenga. Igikuru ni ukurishima Imana uko bisa kose. Amena. Iyo niwagera muri urwo rugendo utumbere hariya, uzoronka ubuntu, uzoronka ubushobozi. Icyo nashaka ko mumenya nuko uko wegera niko uronka grade. Bamwe rero bizi yuko abamarayika batanganya inkomezi. Murabizi ko batanganya? Hariho Gabriel na Mikaeli baranganya. Hari ahantu Gabriel agarukira adashobora kurengana, bisaba ko nawe ukomeza ukaduga escalier ngo naduze ngaha ukagera kwindi nivo yo kwegera. Haleluya. Ukasuka duga escalier, uko duga escalier nuko azumarayika arusha imbaraga inguvu uwa mbere. Uko wavansa niko ndiho arungika marayika wundi. Hari abakristo baguma hahandi, baguma bagenda hahandi mu kiyaya gusa. Duga, zamuka. Haleluya. Teri intambwe ugera handi. Nigutuduga, niguturana promotion igihe utidoga, igihe usenga utari kuragiriza Imana. Kugira Imana yarampevye, Imana ntinyumva. Oya, duga, komeza. Haleluya. Tumbera, ugura amadirisha, urabe hariya. Inzoka zizoza. Abavuga ngo ngira Mana ndasabye intege inzoka iza, zizoza. Iyo sengesha Imana igishura, zizoza. Amena. Zizoza kugira zigaragaze ubushobozi kandi ho. Inkuru ngira mvuge, sinzi ko rero abantu babwira bazavuga amen. Sinisi yuko nonka benshi bavuga amen. Muriteguye kumva iyo nkuru? Imana irareka inzoka. Imana irareka inzoka, irareka ibibazo exprès bikaza bikayinezera ko biza, kuko izi ko yaguhaye inyundo n'ikirato ugira wekaze. Yakweli ukana bateguje yo nabateguza ari mwavuga amen. Nimuzosega isengesho rya dawa twese ngo uzo kudushoboza no munsi bitugarageza tuvuga ngo nsishaka ibigeragezo bitegerezwa. Vuga uti bitegerezwa. Wewe uripanga gusa mugabo bitegerezwa, kuko hatabaye ibigeragezo yinca kabiri, hatabaye ibigeragezo nta bushobozi bw'Imana buzogaragara. Hatabaye ingorane ni gute Imana izoboneka? Hatabaye ingumba Imana izoboneka gute? Kwisha gutanga abana. Hatabaye cancer ni gute zokomera Imana ishobora gukiza ingwara idakira? No musa abantu bose batogwara, nege ndumwe gwara. Imana barayivako. Biya bintu byose ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga ngo Imana abwiye Mose ngo Farao namukomantaje, jewe ndiho namukomantaje umutima pour faire éclater ma gloire, kugira ngaragaze ubushobozi bwawe. Rero Imana yabireka n'impaka. Jesu Yesu avuga ngo inzoka zirahari, scorpion zirahari, ariko nimutinye, ndabahaye ububasha, nabahaye ubushobozi bwo kugira gute, bwo gukandagira, bwo guhonyora, bwo kwekaza. Haleluya. Ngo n'ubushobozi bwose bw'umwansi, toute la puissance de l'ennemi. Ngo kandi ikintu nakunze wengeyeko ngo nta na kimwe kizogira ico kibagira. Naho coza nta na kimwe kizogira ico kibagira, kuko niwanyizera, niwatambuka amaso arabariya, nzoba ndi kumwe nande nawe. Haleluya. Numva noguma muri kwegera mugaye katugira intango yini, sivyo? Amen. Nashaka tubone yuko ubuntu bwiyongera, ubushobozi buriyongera. Ubuntu ufise no munsi ndakwifurije yuko kuri bonane uzo ufise ubwo buntu nyene, uzo ufise ubwo nyene, uzo waronse nivo yindi mu mezi 3 n'ugumana bwa buntu nyene. Maze kubitahura umunsi nabitahura navuze kuti
kiretse ndi mu bitaro na serumu nanjye nzogusenga ntumbereza hehe amadirisha hariya nubwo nazonkivuga nzovuga mu mutima kuko ndashaka gutera imbere buri munsi sishaka guma hahandi sishaka kuguma bwa buntu nyene bamwe bavuga ngo ya mavuta nyene ariko sishaka bwa buntu nyene amen ubuntu burakura ubuntu buratuga yagana babwira ikintu kimwe ubuntu nitubukeneye ngo twavukiye mu cyaha oya Yesu yarakeneye ubuntu havuze amen umuntu atinya Yesu yarakeneye ubuntu aca bagacerere murabayishuke Yesu daca yakoze bwa yarakeneye ubuntu nabirose nabikuye he Luka 2:52 abayishuke nimuntera amabuye tusebe mu Luka 2 Luc 2:52 nashaka kusoma ningoga batubwira Yesu akiri umwana ingene yakura Luka 2:52 okay mu Gifaransa bavuga ngo Jésus croissait en sagesse yakura mu bwenge akura no mu buntu imbere y'Imana n'imbere y'abantu mu kirundo bavuga gute kandi Yesu agwiza ubwenge gukura no gushimwa n'Imana n'abantu mu Gifaransa bavuga ngo croissait yarakura mu bwenge gukura nuvuga yakura muri stature physiquement ikindi yakura gute yagwiza ubwenge gukura no gushimwa n'Imana n'abantu abafite France cyangwa icyongereza il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes hariho grâce yari afise imbere y'Imana hariho na grâce yari afise imbere y'abantu mukiro bagushimwa nabwiye yuko muze muraba indimi nyinshi sivyo afite icyongereza canke mu kigiriki murabe yuko bavuga ngo yakuze mu buntu il croissait en grâce imbere y'Imana n'imbere y'abantu nuvuga Yesu yarakuze mu buntu nawe urakeneye gukura mu buntu kandi Yesu imisi yose yamavuga ku musozi wa Elayono arondera iki ubuntu yagenda kuganira n'Imana imisi yose cyo gituma n'amadayimoni murazi dayimoni yitwa Gitero mwaza kucyumva ikitwa Gitero kiri habaye iki dayimoni yitwa Gitero yamubonye kure irakoma induru ngo mwana w'Imana ntuza kudutera ataragera ntacyo avuze ariko yuzuye ubuntu yari yuzuye ubushobozi bw'Imana ku buryo zace zitinya tuje muri Petero wa 2 igice cya 3 umurongo wa 18 ko murandika imirongo 2 Pierre 3:18 nyarutsa ariko mukurire mu buntu bwa Kristo Yesu mukurire mu buntu bwa Kristo Yesu n'ubundi byumvikana neza umwami wacu n'umukiza mu Gifaransa bavuga ngo mais croissez dans la grâce mukure mu buntu haleluya ukura mu buntu uvuga yuko hari ahantu uri mu buntu hari nivo y'ubuntu hari igipimo amen Imana ishimwe hari igipimo cy'ubuntu ufise no munsi ariko icyo gipimo gikwiye kuduga gikwiye gukura gikura gute mu guca bugufi no kwegera intebe y'ubuntu niyo nivo yawe izoduga hari muri urwo rugendo hariho ntibigendera rimwe byose ibyakuboshe imigozi imwe igenda iracika uko wavansa igenda iracika imiryango imwe igenda iruguruka uko wavansa igenda yuguruka Imana ishimwe hari imiryango yaze kuguruka mu buzima bwawe hari ibintu byaze gukoreka mu muryango wawe ariko uko bandanya usenga wizera Imana uca bugufi utumbera intebe kimwe ku kindi ariko urabaye hariya amaso yawe ari hehe ku ntebe y'ubuntu ikintu cya mbere cyica abantu gituma badatera imbere ubuntu budakura atana kimwe kiba mu buzima bwabo amaso bayashira kuri iki bashira kuri izo nzoka amaso yashira ku mascorpion amaso yashira kuri rapport medical amaso yashira ku bintu biguca intege ariko niwakura amaso kuri ivyo ukavuga uti uko biri kose ndiko natumbera hariya ndaba Yerusalemu ndaba hera ndaba ari ubuntu ndi kuba yuko bica bihunga iyo ubuntu bw'Imana bumanutse biracika bigahunga Imana ishimwe
hari n'umurongo rero nashaka uzisome umwamenye Efeso 4 umurongo w'indwi no werekana neza yuko hariho igipimo vuga uti igipimo hari igipimo c'ubuntu Ephesiens 4 Abanyefesi igice cya 4 umurongo w'indwi ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu umuntu wese muri twebwe yagize iki nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo nifuza tworonka ikirundi cy'Ubujumbura subiramwo piyo ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu umuntu uvuga yuko twese turi ngaha twarahawe iki ubuntu nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo nk'uko tugererwa mu Fransa bavuga ngo à chacun de nous la grâce a été donnée umuntu wese yizera Yesu Kristo wese hariho ubuntu wahawe haleluya ariko rero havuga ngo selon ngo nk'uko selon quoi selon la mesure du don de Christ haleluya hariho limi hariho igipimo hariho mesure mu kirundi bavuga gute igipimo nyene hari igipimo ingezo urugezo hari urugezo canke hariho urugezo canke ingero canke igipimo tuvuga igipimo bazi sivyo hari igipimo c'ubuntu ku muntu wese ngaha dufata uyu murongo uvuga yuko urafise igipimo hari igipimo Kristo yaguhaye nuvuga yuko ni Kristo agitanga ariko uko ugenda umwegera arakongera ko doze hariho doze akongera ko ukugenda yongera yongera abantu bari mu rugendo abantu bari amashi abantu bari amuvuma agenda kongera yabatongera ntitwaye gusoma muri Petero 2:3-8 ngo mukure mu buntu amen hani Paulo avuga ngo ubuntu bwe bwinshi muri mwebwe muzuye ubuntu muronke stock y'ubuntu igihe cyose urasenga uri kuragira stock y'ubuntu hariho stock y'ubuntu zirarutana karite haleluya ntacyo mumvise abo ngaba bavyumvise mvuze ni ubuntu kantite y'ubuntu ufise birutana karite hariho ubuntu bukwega Gabriel ariko ari ubuntu ukwega nde Mikael apana Mikael gusa Mikael n'abangana nawe bivuga yuko uko wegera Imana hariho niveau ugerako haleluya uko wegera Imana hari ubushobozi bundi uronka uko wegera Imana hariho temperature hari ubushuhe naberetse example ya plaque ya cuisinière cyangwa imbabura hari imbabura yatse amakara atukura isazi ntishobora kwegera kubera hari umuriro mwinshi hari ubushuhe bwinshi irazi ko niyegera irapfa ntindira nashika iregera gusa kumva yuko hari ubuntu bwinshi hari ubushobozi bwinshi ubuntu ni ubushobozi butuma ukora ibyo udashobora gukora wewe ikintu cya mbere ukwiye gufata ni uko ukwiye guhagarika kwihebura kwidodomba kandi usenge iminsi yose igenda bitahura naciye mvuga ni sinzosubira kumara ntibishoboka yuko mva muhira ntasenze ntibishoboka yuko masaha 28 Imana yampaye ntashobora kubura umwanya na mutoya wo kwegera Imana kandi abavuga ni ntibikenewe ko navyumvamo ngara abantu basenga ariko bavyumvisemo bumvise biryoshe bumvise basunitswe bahezagiwe bagendewe ariko Baroma 12 umurongo wa kangahe wagati wa mbere bivuga ngo mutange iki imibiri yanyu nk'iki nk'ibimazi bipfuye bimeze gute kweri kibavuga ngo bizima ni gute umenya impene igiye kuri abatwara nzima niyapfuye bimenyera he impene inzima imeze gute abanyarwanda bavuga ngo ihene iragira gute irabira ntiyabira agiye kuri abatwara gusa ikiri ku kinga ikiri hari ku kinga irabira sivyo yapfuye nayo ntivuga kweki yabira kwera apana kwera ubuzima gusa no ubuzima bacha wabira kweki karita ariko irabira ariko yarisha kwera iki
yabaye gute gukingira babaye kubera iki iraboshwe okay iraboshwe ariko ikintu tuba yabira nuko izi yuko bagiye kugira gute kwicinja nishaka kugenda hehe muri abatwara ariko rero abanyisirayeli imene yanse bagira gute barayiboha baragira ati uragenda tu umuherezi atumvise ivuga yemera rero niwumva umubiri wawe kurabira wanse sishaka gusenga shaka niryamire ongereza alarme oya ngaba kararyoshe n'igitanda waraheza gihe utana ciza ceceka boha uwo mubiri wawe haciye imyaka nka 15 navyuka umubiri ukabira ongereza 10 minutes ukagira alarme kuri 10 minutes gasuri ikavuga nibuka abaroma 12 murongo wa mbere ndavuga nti wa mubiri we urahumba turagenda ndavyuka ndashigaya urasinzira pfuma sinzira imbere y'intebe y'ubuntu kuko ni hari ubuzima n'ahandi hari ubuzima ndavuze n'ahandi hari ubuzima urugendo rutumbera intebe y'ubuntu niho hari ubuzima niho hari ukubohoka niho hari intsinzi niho hari ivyizigiro niho hari kazoza yawe kazoza y'umuryango wawe kazoza y'igihugu cyawe haleluya uko wegera ushaka kubaza ngo ukuregera kwera inyungu zawe gusa ndakwiza ukuri yuko nimba wegera neza hari kwegera nabi kwegera widoga aho ako ibintu by'akakiza umusarabaga yemwe fumuza Yesu dutware hari kwegera nabi Mana ariko mu bantu bose ningenda gukorera jewe ndashigikira n'ibikorwa by'Imana kubera iki biguma bidacamwe kubera iki zinyatsi amaso yari ku nyatsi kura amaso ku nyatsi kura amaso ku bibazo kura amaso ku migozi kura amaso ku ngorane shira amaso ku ntebe utumbere intebe y'ubuntu haleluya niwagera utumbere hariya umenye ko intambwe zose ugira haleluya jewe nzi yuko jewe ndi convaincre ijana kwijana ko uko umunsi urengana nkavyuka mu gitondo nagize intambwe hariho gute yaje amagute niyo menshi nzokwiza ikirahuri niyo menshi nzokwiza indobo ibyaha byinshi nzokwiza ingunguru haleluya niyo byinshi hazoba umusesekara habaye umusesekara rero nubu kironse inyishu cyangwa igisubizo cy'ibibazo byawe uburonse inyishu zawe umuryango wawe abantu muri kumwe igihugu cyawe iyo uhagaze neza utumbere hariya uzomugisha ku isi yose uzomugisha kwa kwegereye bose abantu bose begereye Yesu bararonse umugisha wera umugisha waratekasha muri we yamota umugisha yayuzuye umote bwiza uguhumura mwiza iyo uri imbere y'Imana hariho un parfum de bonheur akamoto keza hari akamoto gakwega abamarayika hano ushaka kuba yego sha hari akamoto gakwega amadayimoni aho sha aho nyene nashaka kuba kube bandanya sha idoge ikokomore bandanya imyoze aho niho nshaka kuba hitamwo rero ukwega ko muciye muhora mwaramukwega nde mwakwega nde ubiriza mukwega abamarayika bakeneye ahantu hari ubwiza bw'Imana amasengesho yawe umwanya munini uvuga ubwiza bw'Imana uvuge urukundo rw'Imana uvuge ukugira neza kw'Imana ubwire Imana ivyo yaremye nageze kuvyigisha ahantu bamwe barambwira ati none watubwiye amazina y'Imana kuvuga ngo ngusenga aho munegeza kunyegera ngo urasenga ukavuga Imana ubunini bwayo ukavuga ivyo yaremye ukavuga kugira neza kwayo ukayishima kwigutunze kwigutungiye umuryango none Imana yamaze kuvyumva kwe kumubisubiramo Imana yawe sigistatu yaravyumvise yibwira rimwe yuko ihambaye sefini yaravyumvise egase kuntsinda uwo mugabo cyanibuka yuko bavuga ngo sans cesse udasiba
iminsi yose wame bivuga kubera ndiho ntarambigwa. Ahanyara abakobwa n'abadamu sivyo umugabo wakwiye kuberewe umva gute mu mutima wawe neza. Ejo urakugira ngo uraberewe okay neza sivyo. Umunsi wa gatatu sheri uraberewe geza aho rero urakavya. Ubiriza umugabo wawe cyangwa umugore wawe kumbwira ko umukunda azovuga ati barabimbwiye kenshi namaze kuvyumva no kurota ndabirota birakwiye. Forever. Chamaze imyaka 10 nambwira ko namukunda iminsi yose. Ntamuzambwira ngo oya gezaho. Gushika ryara para forever. Gushika ntitwafatana n'urupfu. Iminsi yose umbwire ko mukunda. Iminsi yose umbwire ko aberewe. Iminsi yose umutera intege. Nimba wewe utarambirwa no munabwira kuberetse ko umugabo wawe basi sivyo. Ushavuga ngo n'abagabo n'abakunzi dufate yuko wambaye impuzu kanzu ya mbere ubona ko top. Ubuzima bwawe niyo bwambara neza gutyo. Ntabwabegwe gutyo. Uragiye ku kazi nta numwe nakuravye. Uri umukobwa cyangwa umudamu cugira gute? Cugana muri douche karamukiyo. Barabona ntibabona. Sivyo? Bakubwiye kuberewe merci. Hari ikintu kiba muri wewe. Iyo umuntu akubwiye ngo uraberewe, munabwiye ngo uri mwiza, abwiye ngo uri grave, urazi ubwenge, hari ikintu kiduga muri wewe. Naganabwiye ko tureme mu ishusho ry'Imana. Iyo ubw'Imana ngo urakomeye, uri wewe ubere, nawe usa nawe, waramye byose, hari ikintu kiba mu mutima w'Imana. Hari ikintu kitudubiza mu mutima w'Imana. Amen. Shova ngo no, nenda biziko ni mwiza. Nuko ubizi urakeneye ijambo rirema. Hari ijambo ukeneye rifise ubushobozi. Kuko ijambo ryo ryatumye haba izuba, haba ukwezi, haba inyenyeri, haba ibiboneka n'ibitaboneka kubera ijambo. Cyo gituma Imana abwiye Ezekiel ngo vugira kuri ayo magufa. Vuga kubera amajambo aratanga ubuzima. Iyo uvuze hari ikintu kiremwa, hari ikintu kiba. Hezagira umuryango wawe. Hezagira akazi kawe. Hezagira igihugu cyawe. Hezagira abarongozi b'igihugu. Hezagira abasenzi. Hezagira abakozi b'Imana. Batureko ubuzima. Akanwa Yakobo avuga mu gice cya gatatu akanwa karase ubushobozi bwo kuvuma cyangwa kurema. Koresha akanwa mu kurema umugisha. Jambo ry'Imana ngo hezagira mutima wanje. Psalm 103 verset 2. Zaburi 103 ngo mutima wanje gira gute? Mu Kirundi ngo himbaza mugasi himbaza. Mu Gifaransa ni béni, bless, hezagira Imana. Imana ishimwe. Igihe cyose ukurasenga utumbere iriya ntebe umenye ko ukurahezagira Imana. Ukurahezagira ndiho. Kuvuga yuko niyaryoherwa nawe mu mutima wiwe, akanezerwa n'ingene uba hafi yiwe, akanezerwa n'amajambo uvuga, akarondera ukwidodomba akakubura. Mikayeli akarondera ukwidodomba akakubura. Bakarondera amarayika bose, abaserafi bakarondera abaserafi baravuga ngo uriya mugabo asa natwe, ariko akoze ko turakora. Bariko barahimbaza Imana, turacanye, turi kumwe, tutumereye intebe y'ubuntu. Nukuvuga yuko niyo niko nibuka ubuzima bwanje ari Imana yankuye. Bamwe ngaho baraza Imana yankuye. Ndyama hasi, ntagira igitanda, ntagira adresse, ndara ku biro, ariyo ngafukama. Uruwera! Naho ubwo intaya yanje mu 2009 hari abantu isi yitanga aba contre succès. Bamara ngo twarahaze intaya yawe mu 2009. Mwarayihaze ndiho narayihaga.
sinshobora kubyibagira sinshobora kureka kwivuga ninagira imyaka 85 ku gabando zobwira abuzukuruza harabaye imana ya Aburahamu, imana ya Isaka narayibonye muri 2009. Natanga kwivuga ndagatama cyane ndagasaza nzoca n'inkoni hasi. Haleluya! Imana ni nziza, Yesu ni mwiza, Yesu ni umwami, Yesu aratabara, Yesu ari ku ngoma. Navuze ni Yesu ari ku ngoma, Yesu ari ku ngoma. Wow! Ni gute okwibagira Imana ikugendeye? Apana vision gusa. Narabonye vision. Mbona umarayika yinjiye mu cyuma narimo aho najyama hasi. Azafise valise diplomatique. Hanyuma chanumva manifestation pana ku mubiri wanje, ku madirisha, ku bati. Gute okwibagira? 2 semaines après, kajaza umuntu avuye muri Amerika. Atanzi Imana yamutegetse. Maze amezi 6 nazira Imana nk'umusazi shonje. Haleluya! Kwa nahisemo gutumbera intebe uko bisa kose. Ni gute noreka kubivuga? Nzobivuga ndabisubire ngeze mu ijuru, ndafata n'amarayika ndabivuga. Nabwiye umwana wanje ashenda mwita Shima. Nabwiye ni Shima. Bwiye ni napfa uzobwira abana bawe uti Shima. Abana babwira muzukuru bawe ngo Shima. Acagira ikiganiro muri radio nakibwira ndacita ishimwe. Haleluya! Kuko ubuzima bwanje bagaze ku mashimwe. Kwegera intebe y'ubuntu utidodomba nibyo byangiza ico no musi. Nagira nazogara ko chefisa amavuta menshi wayakuye he? Amavuta cyangwa ubuntu ni mu rugendo rutumbera he? Ku ntebe y'ubuntu. Haleluya! Sinzi bazuri wono musi ibyanse vyose, ibyakwamye vyose, yaba ari physique, yaba ari ishaki kuboshe, yaba ari ingumba byanse kuvyara, yaba ari kuronka umugabo, ivyo ushaka vyose badushe ku ruhande vyose ufate puidure nimbara bariya. Hindukira vugutu, hindukira tumbera hariya. Haleluya! ugura amadirisha atumbere ari intebe y'ubuntu. Sitakwenda ngo bica bihinduka ubwo nyene, ariko niba uri mu rugendo apana uhagaze. Guhindukira ni kimwe, gutambuka ni kindi, kuduga ingazi ni kindi, kumena inzoka ni kindi, kumena scorpion ni kindi. Nuatumbera hariya. Ndakoze ikintu kimwe mu mpera z'umwaka. Sivuze ngo uzoba wishuwe vyose, ariko nitaronka umukate uzoronka utuvunguka tuvuye mu kiganza. Chandiho hariho Imana iri fidele. Kironiki umwisigirwa. Imana n'umwisigirwa. Ntushobora guhezagira Imana ntiguhezagira. Impossible. Nk'ibitahura. Nabonye daimoni yiruka. Imana ambwira ngo uri kurampamagara. Nako ndavuga gusa uri Imana. Uruwera. Raba ubunini bwawe. Raba ngene uvuga byose bikaba. Buri daimoni irahunze. Satani ashaka kuvuga ingorane zawe. Uvuga ibibazo byawe. Uvuga amagorwa yawe. Uvuga ngene byose. Gusa. Niba muri uvuga ivyo gusa azonezerwa. Ariko Imana sigishaka. Imana ishaka kuvuge ubunini bwayo, urukundo rwayo. Nomara kuvuga ubunini bwayo uhagarare wibutse. Haleluya! Psalm 103 verset 2 muhezagira uhoraho cyangwa himbaza uhoraho ngo niwibagire ineza yiwe, niwibagire ko icuri no musi shakuri nka ushonje, ariko izo mpuzu wambaye n'umugisha w'Imana.
ushaka kuri ngaho kuri Dodoma ko byose byanse ariko ayo menyo mbona n'umugisha w'Imana ayo maso ko randaba n'umugisha w'Imana ayo maguru waje bataguteruye n'umugisha w'Imana izo umwuka uri muri wewe n'umugisha w'Imana wewe wakijije abakiza bose n'umugisha w'Imana nubwo ubizi Imana yashaka yuko uvyibuka ugire mise à jour actualiser refresh actualiser haleluya ko actualiser nuko yuko urabigarukana bigasubira kuri surface Imana ishimwe igihe cyose kurasenga Imana ushaka itangaza Imana ikwiraraba yuko wogerageza no kwibuka basi ivyaba kuko niwavyibuka nusubira kwidodomba niwavyibuka ucuhindura position ugatanga kuraba hariya bavuga ati uko biri kose ndaje imbere yawe ndazi ko atahandi nzokirira igipimo cy'ubuntu bwawe gikwiye kuduga canke kuzamuka haleluya ngo kurangiza kuri example Jemana yigisha mu bintu byose mbamo ibintu byose ncamwo nabone ko ndaronka icigwa ejo bundi nta misi myinshi haciye twaragize abashitsi muhira baza muhira turaganira biraryoha tuja ku meza turafungura umwana wanje w'umuhungu witwa Senga asiya kitanu araza mu gutwi ndabona azanye intebe ya plastique twicaye ahantu ku rubaraza atagenda hajya hirya muri kwe atashaye intebe hajya acicara ntiyatuvugisha ubwo Senga genda muri salon tukotagana n'abana bakuze cyaza mu gutwi papa notafe pa nugira ubwoba ndi hajya hamwogira ico kelera ndababona ndabaza ngo tubona gute papa hamwogira ico kelera cyose ico kana gutuma cyose sigana kusemera ngo nakaze je ndi ngaha ndi hajya umwana myaka 5 ndiyumvira nayo mwana ndamugire gute ndagusavye papa ngume hajya cinamureka cinabwira nabo turi kuma caratwenga caragenda yicara hajya ndabwiye ko twafunguye tune duheza yicaye hariya umwana myaka 5 umusango ararambirwa agashaka kubishuwe agashaka gukina yagumye yicaye nkamuraba kuba yicaye ndababona ntimugire ubwoba umusanzwe umwana akeneye icyo umuha nakeneye icyo aguha ayo majambo ejo mu gitondo apana no munsi ejo mu gitondo niko ndasenga ndiko nimvira kuri no nyigisho Imana ambwiye nti shaka umere nka Senga kuri jewe haleluya nuze gusa ngo ndaguhe shaka uze kugira meregwe neza ndashaka kubona uza atari kintu materiel ukeneye ko ngubwa neza nezegwa motegwa n'amashimwe notegwa n'amajambo mazima uvuga ibyo nakoze twarinze duheza yicaye hajya igituba yicaye hajya nigeze kwimbira none kwereka yagumye yicaye hajya umwanya arazi ko papa hari ibintu yampaye kandi hari ibintu azoma reka nanje ngishira muha none hari ibintu Imana yo baraguhaye yemwe hari ibintu ivyo muza ndatko bihari nta numwe atafisi yavuze sivyo hari ibintu Imana yo baraguhaye none nta kuntu wogena hari ya ugatumbera ukabwira Imana ngo ndahari mvuga ubwiza bwawe gusa mvuga urukundo rwawe gusa mvuga ubushobozi bwawe gusa mvuga kugira neza kwawe gusa kuko niba uvuga ivyo Imana izovuga ati uyu muntu aratandukanye n'abandi isi yose ikwirarira isi yose ikwiridodomba abantu benshi amarira menshi ariko ari umuntu nubwo abuze yashize iruhande vyiwe araza imbere yanje sivuze ngo ntimuzosabe imbere yo gusaba banza mutange amashimwe muvuge ubunini bw'Imana mwibuke ivyo yakoze hanyuma mu kurangiza ushigire Imana uti Imana niwangirira ubuntu kino kibazo kirakemuka niwaronana nk'ubuntu bwawe bino bintu birakemuka Imana ishimwe ikindi gikomeye nuko umenya yuko bino bintu byo kwegera intebe y'ubuntu ntushobora kwegera intebe y'ubuntu utarakira Yesu mu buzima bwawe
utarihana. Ukwiye kubanza kwihana ugakizwa ukakira Yesu umwami mukiza, hanyuma nomara ku mwana w'Imana ushonga igipimo c'ubuntu gikeneye kuduzwa n'kwitanga kwawe n'amashimwe yawe no kutidodoma kwawe na position wahindukiye ukaraba hariya. Cyo gituma niba utarakizwa uza kuraba umukozi w'Imana ngaho ariko arafasha piyo gusoma agufashe gene wakira Yesu. Nagerageje kugukora ko no gira iminota ngaha none harageze akuvye byerenkene nayabwiye. Amen. Igikuru mwacumvise ubuntu bw'Imana buduzwa canke buzamuzwa niki buzamugwa niki niyifato yawe ni wakufata urugendo utumbera intebe y'ubuntu utidodomba ushima Imana. Imana izokukorera ibirengeye ibyo usaba, ibirengeye ibyo ushaka kwiyumvira, kuko ni Imana yumva amasengesho kandi yishura. Ndiho abaha umugisha.